ba directs batatu uza gutora umwe. Dufise uwitwa John Ella kuva muri Bantu Boy, dufise uwitwa Kent P kuva muri Empire Avenue, dufise uwitwa John Mabu kuva muri Rehoboth Wotorandi. Hari ibintu byinshi shaka guhindura muko nkora jewe, nizera yuko mu myaka ibiri hari ikintu kinini nzoba nakoze mu muziki, nzoba namenyekanye igihugu cyose. Nico cyambere nkeneye. My name is Amipro, the MC, the electricity. Iyi ni Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Nkuko muri ko murayibona imbere ya kamera ndi kumwe numwe mu gwaruka gwa hano mu gihugu cy'u Burundi rubikora neza, gwatanguye music era ariko gushikino saru kibuze support. Mambo vipi Karim? Poa bro. Uko salama lakini? Yep, ndashima. Ndiko ndagerageza kukuraba ndabona yuko ushobora kuba utaryohewe cyane mu maso, habaye kiga bro canke baguhevye? Mu buzima harabaho challenge dutandukanye, ivyo vuze sivyo. No challenge tundi nyene two mu buzima ariko meze neza, meze bon, fise na kaestoma ariko karanja yapa. Ariko nizere yuko wa muntu wigeze kumupresenta cagihe mukiri kumwe. Turi kumwe, Imana ishimwe, kandi ndabisengera cyane tuzokwamane. Gira akajambo mubwiye nimba ariko arakurikirana Amipro Show257 hama twinjiye neza na neza ku muziki wawe. Ikintu kimwe no mubwira nuko ndamukunda cyane, nuko nashaka kumutakaza uko vyogenda kose, nuko nifuza yuko yo kwama iruhande yanje, kandi ndamukumbuye cyane. Wow. Hanya yitwa gute? Yitwa Efrid. Ari mu gihugu ki? Ari mu Rwanda. Wow. Yep. Biraryoshe cyane. Biraryoshe cyane kumva umuntu ashobora kuba afise uwiwe akamubwira amajambo nkayo meza y'urukundo. Mumaranye igihe kingana gute kugira ngo ushobore kuba uvuga amajambo nkayo ga Karim? Ni gikamaze gukorera gishobora gutuma wewe ubwawe uvuga ati uyu ni wanje w'ibihe byose? Igihe si kinini cyane ariko no mwaka urenga kwa mezi makeya, ariko yaje atandukanye n'abandi bose bigeze kubaho. Umva nico kintu kinini cyane namushimye ko, kandi nifuza yuko twobandanya kuyanda mukunda cyane. Yaje atandukanye n'abandi bose bigeze kubaho canke nigeze kubona. Uno munsi murakundanye, uri mu Burundi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Amour à distance kuri wewe ivuziki irakorohera mu gihe abandi bavuga yuko bigoye gukundana n'umuntu ari hanze na uri mu kindi gihugu? Biragoye cyane gose. Usanga mushwanye ku kantu gato, gasanga umva hari ikintu kibura kinini, ariko iyo mukundana, iyo wifuza yuko akwama iruhande, iyo wifuza yuko bidahera, uragerageza kwihangana, ukagerageza gukora vyose kugira aguma ari ku murongo. Agume ari ku murongo. Tugaruke kuri career yawe ya music, tugaruke kuri music yawe. Urumwe mu baririmbyi novuga yuko bafise talent yo kwandika, bafise talent yo kuririmba. Gato utwibutse Karim ninde? Karim yatanguye music ryari? Ni ryari Karim yumvise ko afise impano yo kuririmba hamaja muri studio akora indirimbo yewe ya mbere? Karim kera niyarazi yuko ashobora kuririmba. Niyarazi yuko hazogera igihe ngo aririmbe. Ariko mu nyuma kera nari mu acteur nakora ibintu by'amafilm. Mu nyuma mbonye ukuntu system y'amafilm mu Burundi meze iragoye cyane gose. Usanga ari club y'abantu barenga 20 ariko ugasanga ibintu ni mu vyumva kimwe. Donc speed yawe ni jana ni yabandi. Mu nyuma idea kuririmba aho yavuye, ariyo muririmbyi wo mu Burundi nasavye, namwandika ico gihe yari mu Burundi, ndamwandikira yuko yari Fizzo, ndamwandikira yuko nifuza gukora film, kwa nifuza kubona film yo mu Burundi. Candaba umuntu afise izina rinini ya mu gihugu, shaka ndabimusaba yuko hari ikintu kinini yacofasha mu guteza imbere film yo mu Burundi. Ico gihe yarabinyemereye, yari hanze, ndategura film. Neguye filme mu kwandika ndibonaho nokina niki
hama muri aho nokina we sinashaka ko akina nko muririmbyi ahubwo nashaka jewe nyine nko muririmbyi ariko muri ico gihe sinashobora kuririmba canke iki so nca nangura kwandika imistari ibiri yo kuririmba yo kurapa na Ufise n'umugenzi wanje twigana yitwa Remson ubu n'umujournaliste kuri CCIB twarigana mu ishuri yaranyereka ukuntu bandika sinayizi no kwandika kanyereka umurongo wa mbere wa kabiri yap bica bitangura uko tuca turaburana na Fizzo kwandikirana bica birahera sinzi tugorane twabaye mu gihugu niki ha mu nyuma ndije nyene iki aza ndandika ndirimba ikindi gihe kiragera ndandika indirimbo yose irahera yap bitangura uko hama mu nyuma ndavuga tekana nje muri studio nkora ikintu nayo imaze kuronka beat numva ni nziza numva irandyoheye ndayandikirako ndaja muri studio ndayikora numva indirimbo imeze neza cyane. Wow, numva indirimbo imeze neza cyane. Urugendo rwanje rwa music rurarutanguye uko izina rya Karim riba riragaragaye imbere y'amaso y'abantu ndetse riba rirumvikanye mu matwi y'abarundi batari bake ndetse n'abanyamahanga basanzwe baba muri kino gihugu cy'u Burundi. Mu kintu cyose umuntu akora hama hariho imbogamizi canke intambamyi agenda arahura nazo. Nizahe imbogamizi canke nizahe intambamyi wagiye urahura nazo muri ino career ya music zishobora kuba zaratumye Karim avuga ati why not noheba umuziki bivanye n'ibintu ndiko ndagenda ndacamo? Intambamyi nini iza cyane iyo amaze gukora umuziki. Yes. Ukuntu umuziki wawe ushika kure, ukuntu umuziki wawe ushika ku maradiyo niki promotion. Urumva hari ukuntu menga hariyo bamwe bemerewe promotion ukamenya hari abandi batemerewe. Gato tukiri ngaho uravuze yuko hari ukuntu umengo bamwe bemerewe promotion abandi umengo batemerewe promotion, bisigura yuko promo igigwa kuri bamwe abandi ntiyigera igigwa. Udusigurire ngaho hantu ico ushatse kuvuga ni giki? No, nshatse kuvuga cyane ku baririmbyi bagitangura nk'aba journaliste benshi usanga kugira vuze indirimbo yawe ngo muwe muzinanye kandi ugitangura no buzinanye n'aba journaliste benshi umva aho iba imbogamizi nini cyane kuri wewe. Umva murinda kumenyana arakwereka ati izi ni indirimbo zose mfise ngo wowe nzokwibuka gute acha wumva ico shatse kuvuga. Ariko muri ico gihe niho gitangura mu mufuko nta kintu iki. Tukiri ngaho byarigeze kugushikira utwara indirimbo uyiha umuntu runaka jeje gu promoting umuziki w'u Burundi maze araheza agusaba ibindi? Iryo jambo nyene narimejeje kuvuga barigeze kuri mbwira. Kandi wari ku muziki wa kabiri ya wa kabiri ni batari wa gatatu barambwira iryo jambo. Hariyo n'undi ya mu minsi heze indirimbo mperuka gukorana na Frank Generation 80 indirimbo narasavye nimero ziwe ndamwandikira ndamwumvisha indirimbo many DJ4 yayikoze yari muri Master Music ico gihe yari muri Master Music ariko indirimbo yasohotse yamaze kuva muri Master Music agiye muri Rock House urumva ya uwo journalist acambwira ati iyo ndirimbo ngo ni yakera ngo subira muri studio kore carambabaje kubera ndazi struggle yagize nawe yahora aririmba sivyo ndazi struggle yagize ni yarakwiye kuca ashaka gucinyiza bamwe kandi nawe azi struggle y'umuziki ukuntu imeze masubire muri studio nkore ngo sindakora ngo umva ni ikintu canciye intege cyane carambabaje. Ni ikintu canciye intege cyane carambabaje. Mu rugendo umuntu agenda arahura na vyinshi, ivyo ni bimwe mu bintu yagiye arahura navyo Karim kugera aho ageze uno munsi ni giki wishimira mu muziki wawe, ni giki wigayako? Mu muziki wanje ico nishimira cyane je umuziki ndawukora kugira ndyoherwe, kugira niho umunezero cyane. Donc muziki nk'akazi oya singora umuziki nk'akazi peut-être bizoza
mu gihe udakora umuziki nk'akazi kubera ko ushaka promotion mu gihe wokora umuziki juste gusa kugira ngo wiryohe nagira usohoye indirimbo ku ruhande rwawe babihetse urazi umunezero uraronka umunezero hari umunezero wundi urenze wa wundi kumva ko igikorwa cyawe cyashitse kure kumva ko igikorwa cyawe cemewe numva nuba wakoze kugira wumve wenyene uraryoherwa nivyo ariko wumvise mugenzi wawe avuga ati indirimbo ni nziza imeze uko naho nyene ni wa munezero nayiko ndavuga umva umunezero kwanza ndawuronka ico nigaya ko no simbona ikintu no kwigaya ko kubera ibiri imyenda bikora wibona he muri 2022 muri 2022 dusaba imana kwanza twashike twamaze gufata yuko twamaze kuhashika kuko umuntu wese yamayize yuko azoshika mu mwaka uza siko nico twama twizeye iminsi yose wibona he muri 2022 basi mu myaka ibiri iri imbere nibona nko mu boss nzoba mfise amahera menshi wakuye mu muziki si mu muziki gusa no mu yandi turiko tuganira ku muziki muri kano kanya wibona he mu myaka ibiri muri kare yawe ya music aje nibaze yuko mu myaka ibiri canke mu mwaka umwe nzoba kubera hari ibikorwa byinshi ndiko ndakora hari ibikorwa byinshi shaka gukora hariho hari ibintu byinshi shaka guhindura muko nkora jewe nizera yuko mu myaka ibiri hari ikintu kinini nzoba nakoze mu muziki nzoba namenyekanye igihugu cyose nico cya mbere nkeneye ifo kumenyekana kwanza ama ibindi birakurikira mu nyuma dufate yuko no munsi ufise umunsi mukuru muri uyo munsi mukuru atumiye abantu bagiye batandukanye hama wifuza umuntu umwe aza kuza gutekera kugira ngo abantu bose baze kuryoherwa baza gufungura kuri izo mfungurwa uyo muntu yatetse hagati ya Natasha na Shani Queen wotora yuko ari ndeyo za gutekera Shani Queen kubera iki Shani Queen nizera yuko izo njya uri kuravuga ari umuziki mwiza sivyo niyo nsiguro nabihaye jewe ifungurwa izo dusanzwe dufungura ariko specialite kuri yo jewe hagati ya Shani Queen na Natasha ngenda bifuza yuko ari ndeyo gutekera sinzi ko Natasha azi guteka sinzi ko Shani Queen azi guteka kubera bose nituzinanye ariko je nabihaye essence y'umuziki sivyo umuntu aje kunekera imfungurwa natumiye abantu mfata Shani Queen kubera arazi umuziki cyane arazi kuririmba arazi kuririmba cyane gose sinzi ko akora cyane nkuko byari bikwiye ariko umuziki arawuzi vraiment ijwi ko napanga amajambo ivyo aririmba bien ça wateguye igiteramo kibera muri centre ville ni igiteramo kiza kuzamwa abantu benshi muri ico giteramo cawe wifuza umuntu umwe azaho gitegura kugira ngo igiteramo cawe kigira isura nziza hagati ya Now Creative ya Rasco na Crystal Event ya DJ Paula wotora yuko ari ndeyo gutegurira igiteramo cawe Now Creative ni best Rasco Queen Rasco since en fait Rasco yaranangaje cyane tutaranamenyana yaranangaza sana ibiteramo ategura sinzi ko ari byino biba birenze afise umutwe ibiteramo arazi gutegura ama event cyane gose arazi gutegura ama event cyane gose ndacabandanya urumwe mu baririmbyi bariko baraduga neza ejo canke higiye ejo wifuza gukorerwa clip na bamwe mu ba director beza hano mu gihugu c'u Burundi dufise aba director batatu uza gutora umwe dufise uwitwa John Ella kuva muri Bantu Boy dufise uwitwa Kent P kuva muri Empire Avenue dufise uwitwa John Mabu kuva muri Rehoboth wotorande muri ico gihe John Ella akora ama video meza cyane ana Kent P avuze Kent P nawe akora video zimeze neza nawe undi yahora akora muri Kiss Record nitwa natanze uturoro twa navuze John Ella mvuze umwe wenyene ni John Ella ariko ni benshi bazi gukora ama video bakora ama video asukuye cyane barakora ama video asukuye cyane hariho n'uwo nemera cyane afise kazoza
kanini cyane niyahabwa umwanya wo kurabwa yitwa Safe. Yap. Amaze gukora video za umutipe w'ubwana wo mwija bitwa Strogoff ya. Yes nuko turacari kumwe na Karim, iyi ni Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushirako hano. Nk'ikibazo ca nyuma mu bibazo byose nakubajije, nyibutse ibibazo bibiri vya mbere natangiye kubaza. Ikibazo cya mbere natangiye kumbaza ngo ko menga simeze neza ngo bamevye. Ikindi kibazo nibuka akajambo mubwira umukunzi wawe. Asante sana bro. Merci koze cyane, murakora cyane, Imana ibahezagire muzokwamuko. Rumwe mu ba journaliste nemera, nkunda ibikorwa mukora, ijwi byose ibibazo mubaza bimeze neza. Abandi benshi cyane barakwiye kukwigirako. Yes nuko yari Karim, niwe twari kumwe nawe, yari karatubwira vyinshi kubijanye na career yiwe y'umuziki, ariko kurundi ruhande yatuganire no kubijanye n'urukundo rwiwe n'umukunzi wiwe no munsi abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mwakoze abantu mwese mwadukurikiranye, of course mwari kumwe na Amipro the MC the electricity. Hasta la vista.